nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Ahazwa mukama. Muri rya minsi Yezu yabariye ishengero ry'abayahudi ati nukuri ndababariye mu bana b'abantu nta numwe asumba Yohani Batista, ariko mu bari mu bwami bw'ijuru umuto muri bo aramuruta. Kuva mu minsi ya Yohani Batista gushika ubu ubwami bw'ijuru bushikirwa n'ukomeye, kandi inshigwa rimenetse nizo zibutsindira. Kukaba nkako abahanuzi bose n'amateka ya kera byagarukiye kuri Yohani Batista. Nimwe bamushaka kuvyumva, Eliya yabwirizwa kuza niwe. Uri n'amatwi niyumve. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu kwitegurira gusubira guhimbaza ivuka ry'umucunguzi wacu, ijambo ry'Imana riradufasha gusubira kuja gusangira umwizero abakera bakuru bacu mu kwemera bari bafise bamwiteguriye. Tuzokumva yuko mbere muri iki gihe ijambo ry'Imana rizoheza rikatuzanira abantu bamwe nogira ni gihagararo cabo cabaye koko igicira inzira Yezu Kristo, bakamubera nogira ni nk'umuryango wugururiwe hano kwisi azana namwo. Abo nabo abakuru bakuru twagiye turumva, hariho ubwa mbere umuhanuzi Isaya n'ubu twumvise. Uwe mbere nogira nti yabuye kare gose imyaka amajana ngahe Mesiya ataraza, mugabo agatangura kumwumva muri we. Abandi tuzokumva turatanguye kumva uyu munsi mu nkuru nziza Yohani Batista. Yohani Batista umuvunyi w'iparuwase yacu arafise ubuzima buryoshe twozirikana ko rwose, tugaheza tukahakura ugutahura ingene natwe twoba abo ubuzima bwabo bucira inzira Yezu Kristo kugira ngo ashikira abandi. Ega birashobora ugasanga ubuzima bwacu burazibiye Yezu ntashobore gushikira abandi, cyangwa ugasanga turanazibiye abandi ntibashobore gushikira Yezu Kristo. Turazi yuko no mu bigishwa biwe hari abo yatoye ngo 72 ngo abarungike imbere yiwe ngo ahagira aje hose kugira ngo bamucire inzira. Biraryoshe kumva yuko ubuzima bwanje bwotegwa iteka ryo gucira inzira Yezu mu bandi, ariko nuko nanje mbanaramaze kumwakira. Mu nyuma tuzoheza twumve n'abandi bazoza mu nyuma, tuzokumva Yosefu mweranda, twumve rero hageze rero uza aheta abandi bose Bikira Mariya. Ariko uyu munsi tugaruke kuri Yohani Batista nk'uko ijambo ry'Imana rimutweretse. Bene imbere yuko tumugaruka ko tugarutse kuri ico cyumviro cyo gucira inzira Yezu, cyo gucira inzira igikorwa c'Imana. Abenshi iyo tubivuze gutyo hariho n'ubusanga mu gicapo c'ubwenge bwabo, mu muzirikanyi wabo baca batangura kubona abapatiri, ababikira, abasenyeri, abamenyesha Mana, bo bukamenga ntacyo babwiye. Twe turi abantu bato nukuza muradutegurira tukaza turaza turya amasakramentu, turya amahostia, bo tuzoshobora gutanga icicumi, twe tugarukira ngaho nimutugore. Oya, mbere ugashobora gusanga bamwe harimwo no kwikengera, ntibabone ingene ahubwo ingene Imana ishima gutora. Imana irabikunda gose guhera gufatira kuri uyo muntu umenga nta namarabwa afise, umenga ego. Mwumvise ingene igisomwa ca mbere kibivuga. Imana ibikirabwira Isirayeli ikagira iti ntutinye ndagutabara ngo nahura akazingo
kazingo murumva ico ari cyo. Ako kantu Imana twumvise ingene ngo igahindura ngo icyuma gikomeye cyo guhura n'ibindi vyuma mbere bigacika ubunywenyo. Imana irakunda mbere guhera aho hantu hato hato kugira ngo nubundi igaragaze ubunazwa bwayo. Atari ugaragaza ubunazwa bwayo gusa, kugira ngo n'umuto muto imuhe iteka jiwe, imuhe ikibanza ciwe mu muryango wabiwe. Umwe wese arafise ikibanza ciza ciharije izina hafi y'Imana. Aha rero harimwo vy'ukuri ukwicisha bugufi, ariko ukwicisha bugufi kukuri, atari y'amafose humilité, kwa kwicisha bugufi kutariko kuniga ingabirano y'Imana, kukaniga ubukerebutsi muri twebwe, kukabuza inema y'Imana gutamura no gutanga ivyamwa muri twebwe kubera ukwikengera cyangwa kwitinyatinya cyangwa ibintu vy'amasoni soni. Nawe ngo umukwe w'isoni barazimufubana atacashitseko. Ariko kandi sukuzahuka, sukwita imbere, sukurandamuka, oya, nukuzirikana ingene umwe wese mu buzima bwiwe hariho ikintu Imana yamuhaye kwitwa gusa ko ariho. Ni ingingo y'Imana yashimye kubaho, kandi ko kubw'iyo ngingo hariho ikintu Imana ishaka gushitsa muri ubu buzima kiyerekeye ubwa mbere, kitanerekeye wowe nyene, kuko ubwa mbere imbere yuko wubaho wari ingingo y'Imana, wari icyumviro n'icyifuzo cyiza mu mutima w'Imana. Ico kintu kirahambaye kugira ngo ntihagire umuntu yigera yemera kwihamba mu ivu kandi ariho, canke n'uwo twohamba mu ivu tukamuhezayo kandi Imana yarashimye kwabaho. Mbere nogira nti abantu murongo y'abandi mu bintu byose nakaryo ko gushobora kumva umwe wese ingabirano yiwe, we mbere adashobora no kuba yumva, ukayizana habona akisanga yarimwo ikintu gitangaje Imana yamuteretsemo nawe nyene atarazi. Nuko igihe dusenga murabona yuko mbere n'igisabisho kidutumirira kugira umwitwarariko wo gusengera abari imbere y'abandi. Abari imbere y'abandi si ukugara no kwicara ku bandi, oya, nugufasha abandi ko banyegurukamwo ivyiza vyinshi Imana yabanyegejemwo nabo nyene batazi. Kandi rero burya bakuru barahimbagwa, kuko niyo abato bato bakoresheje ingabirano zabo biza kwitirirwa bakuru. Warakoze ibitangaza, inde yaguhenze, navyo nari gukora ndi jenyene. Kugira ngo ntihagire mbere no hava tsindwa n'ubwishime akibaza ati ngo niwe yabikoze. Bwa gashara gusanga ari Imana yabikoze iciye mu bandi benshi yitirirwa. Cendibuka ngo umupatiri batera kw'inkuru yarakoze ibitangaza byinshi mu paruwasi, yarafurutiye irasubira naguka abakristo barumva ngo ubukristo. Musenyeri agenda kuraba ivyo vyiza, hanyuma haragira igihe harategwa nawe nyene n'agashetani kamwe gatera abantu bose. Iyo utanguye kubona uriko uratera imbere mu bintu vy'Imana, saba gose ingabano yo guca bugufi, ko shetani iziramwo iziramwo ikavyibira indani, ugasanga nta vyamwa vy'ubukiriro biriko birahaza. Ukamera nka gwa ruti Yezu agenda kurondera ko ivyamwa, akabona ruhunzi bibabi vyiza, ibintu ni vyiza cyane, mugabo nta vyamwa biriko vy'ubukiriro. Ugasanga ibintu birasayangana, mugabo wumviriza abantu n'abantu buzuyemwo ibintu vy'ishari, kuryana, ama concurrence sauvage. None mwebwe kamundi nuko ukumva mu mutima ko atacamwa kirimwo c'urukundo n'ubwiza bw'Imana. Hamu umupatiri musenyera amugira ati ati bwa bundi mutima mweranda yarakoze ibitangaza muri wewe. Numva avyitiriye mutima mweranda muri we, nawe acara bihindukiza atego musenya ati ntuzi ingene mutima mweranda yarushe aracoka kugira ngo ibintu abishike ko jewe ntaraza.
jewe muranzi, jewe ndi wa muntu, kano ka jewe, ugasanga uriyuzuye jewe, birakunanira guhadikiriza twebwe. Bene ico gihe ntushobora kubona ibitangaza vy'ubukomezi bw'Imana. Muramwumva preface duhora tuvuga ngo bushobora guhindura ububasha ngo amagara make y'umuntu. Mbere umuntu azi guca bugufi atari ukwihamba mu guca bugufi kutariko azi kwibera mu kibanza ciwe, umukama akamukoresha ivyiza no mu gacerere kibiriko biraranguka, akaguma ngo yihweza umukwe ibyo ariko arakora, agahimbagwa n'ivyo. Ntagumye umwitwariko w'abamutera amashurwe, mugabo akaguma arondeza mbe umukwe arihe, ariko akora gute, akamukurikira. Bene ico gihe abaguta kwibirake, urishima ingene agenda, ingene kimeze, nta nivyo wumva, kuko umwitwarariko wawe uri mu guherekeza umukwe icyo ariko arakora, ukagisasira, ukacitabira, mukagisangira. Nico tubona Yohani Batista, tuzovyumva mu minsi imbere ingene abigishwa biwe abereka Yesu, kabereka ati kurikira uriya rero nujya niwe naje gukorera. Hamwe bakaza kugomba kumuteranya na Yesu, ngo erega abantu bose basigaye birukiwe. Agaca bakurira inkoni ku gishitsi ati jewe ndumugenzi w'umukwe. Yumva umukwe akumva arahimbawe. Muramaze kubona ingene hari udukonkiransi no mu vy'Imana duhora tuza, abantu bakabijyaniramwo. Abihebeye Imana n'abapatiri hageze amanomination, abantu kabona uti mbega nibiki, kabona bose bashusha imitwe kubera yuko ushobora gusanga niwe yiyumva ntariko akwirikirana umukwe hariko araca. Yohani Batista aratwigisha uko guca bugufi, kuguhagarara mu Imana yagushatsemo, ugakorera Yesu, ukamucira inzira, kandi ugahimbagwa nuko ariko arakora ivyiza mu bandi. Ntibigutera ishari ngo nuko bikoretse mu wundi, ahubwo ukabihimbarirwa mbere ukanaza Imana, ugashigikira uwundi. Uyu munsi tumwumvise Yesu amutwereka ngo nk'umuntu adasanzwe. Kubera adasanzwe suko umenga nuko arengeye abandi bantu bose, oya, ariko hari ikintu gikomeye, ngo n'umuntu yafasha abantu bo mu gihe ciwe, arabajabutsa, abakura mu gihe cy'ubwuzure bushasha, arabinjiza nako cy'ubwuzure bwa kera, mu sezerano ya kera, abinjiza mu bwuzure bushasha, mu sezerano nshasha, mu kubereka uyo muntu umwe musa arimwo urupfunguruzo rw'isezerano nshasha. Aza n'igishasha, aza n'ukwegera Imana, aza n'ukwegerwa n'Imana. Ivyo bintu muravyumva? Twese turashaka kuba abantu bakomeye, abantu b'abasani kandi bafise ijambo, kandi abantu bose bafise arafise personality. Twe twumva tuti ya muntu niwe. Yesu agira ati ushaka kuba umuntu ahambaye, ubu umuntu ajabutsa abandi mu kintu ciza, kandi atari ikintu bwaco, mugabo abajabutsa abereka uwo ibintu vyiza bizana namwo, akaba connecta kuri Yesu. Urahiriwe we uzi guconnecta abandi kuri Yesu, akabakura mu vya kera akabinjiza muri bishasha, kuko umuntu wese ujabukije ni wewe wijabukije. Urakamuhora ujabuka, ikiringo cyose cy'ubuzima bwawe kikubera icyo kuguma ujabukana na Yesu, kandi n'abandi bose bashamitse ku buzima bwawe ukabereka ingene binjira mu gihe gishasha bari kumwe na Yesu Kristo cy'ubuzima bwabo. Amen.